kuba bukeye tubahe mwaramutse, kuba bwije namwe tubahe mwiriwe. Ivyo bivana n'ikibanza mudukurikirana muherereyemwo ngaha kuri Agos TV. Hanyuma tubahe ikaze gukurikirana ca iganiro The Chat. Nikome Hatungimana ngiye kukiremesha, ndabahaye ikaze kandi. Muti uno munsi mugiye kutuyagira kuki? Nkuko mubibona turi kumwe n'umumama hamwe n'umwana wiwe. No munsi rero tugiye kuganira ku kibazo kijanye no kwibaruka umwana. Ariko imbere yuko tuduga kwijambo kuri kino kibazo, reka ndamusabe abanze abidondore, hanyuma nuno mwana nyene yaze kwidondora, turaheza cyo tuduga kwijambo. Ikaze n'igiwanje. Murakoze kumikaze. Jewe nitwa Nibizi Aline, ndumumama w'umwana, ndafise n'abandi bana, mfise abana bane. Ego, ndabakenguruke kuba mwantumiye. Ego, kaze mu kiganiro. Murakoze. Nawe kibondo witwa gute? Twarigira neza Prince Abel. Uri mama wawe? Yego. Kaze mu kiganiro nawe. Murakoze. Ego, tutarandiriye rero tuduge kwijambo. Madame Aline mwamaze kumubona niwe aremesheje kino kiganiro, ariko murabona ko yaherekejwe n'umwana wiwe, avuze ati mpaka mbona iyo mama agiye n'ivyo agiyeho. Hanyuma kibazo ca mbere twotangura kubabaza, mbega igihe mwibaruka umwana cane cane wa mbere mwiyakiriye gute? Kwibaruka umwana ko bisanzwe biraryoshe. Mumbajije ngo niyakiriye gute, simpava mvuga ngo narababaye, muravyumva. Naragize umunezero, carambereye igitangaza. Nabonye ari ibintu bidasanzwe kuri jewe nyene, kubera nari sanzwe n'umuntu umenga ari ikengero, umenga ntaco yoshobora. Mugambyaye umwana narumvise agaciro muri jewe, narabonye igitangaza muri jewe, kuri jewe kimbayeko. Nkibaza nti uyu mwana ni gwanje, nkamuraba umutima, ico kibazo kikanza sinaciyishura. Mugabo narumvise ko mbaye umuntu afise ico akoze ngaha mw'isaha Imana yansize. Naragize umunezero udasanzwe n'ukuri. Ego. Kumbure ngira ngo wahavuye ucugira kakandi bahendagirisha umwana bamusimbagiza ati unshize mu bavyeyi kera nabatinya. Sinakaririmbye, mugabo nyene urumva mu mutima karabayo ko mpindutse, uhindutse, ko mpindutse ntakirubona rindi mbaye umuvyeyi. Ikindi kintu ntoreka kuvuga ni ingene naciye niyumvira ubuvyeyi ico arico. Mama wanje yamvyaye, yabaye umumama, none nanje mbaye umumama. Yego, byari vy'agaciro kuri jewe. Tugiye kungana rero naje. Oya, ntitwanganye kubera mbona ari umumama yavyaye umuntu akuze ageze kuvyarana. Ntitwanganye, naranganye uko nangana ku rwego rw'iwanje. Mugabo hari ico mbaye ari. Kavuga uti we uri umuvyeyi waranyibarutse, nanjye ndibarutse, ubu nanjye mbaye umuvyeyi. Ego, kandi kubera nyene naciye numva umengo nomuhana akantu. Kubera yavyaye nanje nkabavyaye, nkabona ngene umuntu atanga ubuzima. Narumvise nanje akantu ko kumushimira. Ego cane. Hanyuma wari umupfasoni ariko ntiwari bwibaruke, wari ukiri mu mugwi w'abantu twokwita abatoyi. Ubugiye ubwo nyene urumvise akana, bavuga yuko iyo akana gashitse kw'isi kararira, uti ndabaye umuvyeyi. Urya munsi ni iki wotubwira ntibagiranwa cabonetse? Urya munsi uvuga uti kino kintu sinzokubwira ndacibagira. Ikintu ntibagiranwa urya munsi nabonye, nuko iruhande yuko navuze ko muri jewe numvise ko mbaye umuntu w'agaciro, hari igikorwa gihambaye kimbayeko. Sinzibagira urukundo abantu banyeretse, ngene benshi bashidutse kuraba igitangaza umwana wa mbere. Nkabona bose bahindukirira jewe, nkabona Aline yibarutse, tuje kuranga iruhande yanje naguma mbona bagandagaje, umwe wese afise ico ankorera, umwe wese ambaza ico nifuza. Sinzibagira urukundo abantu bakwereka wibarutse umwana wa mbere. Ego cane. Wewe nawe wavuze ko ari mama wawe, wewe ninde yakubwiye ko ari mama wawe?
pare wawe niwe yakubwiye ati ubu ni mama yayikubwiye ryari uvyibuka none mama wawe umumenyera kuki neza na neza ni giki uvuga uti ubu ni mama arankorera nkavuga nti ubu ni mama wanje yarakuvyaye hanyuma mbega aho mama wawe mu gatondo iyo uvyutse ni giki agukorera ukabona uti uri umuvyeyi agusukira icayi kumbure tugaruke ngaha kwa kuno muvyeyi Aline yaba umwana w'umuhungu canke umwana w'umwigeme kubwiwawe wifuza guhera ku mwana w'ubu icambere novuga umwana wese araryoshe umwana wese araryoshe yaba umukobwa canke umuhungu ni umwana jewe rero nigarutseko umwana wa mbere n'umuhungu jewe sinahitamwo muri jewe nta vyari birimo ngo se novyara umuhungu canke novyara umukobwa gusa nari numva mfise igishika co kuronka umwana hanyuma mugabo urabona sosiyete turimwo uvyaye umuhungu umenga ari igikorwa gihambaye ukoreye umuryango gusumba ngo ni n'igikingi c'irembo niko babivuga igikingi c'irembo hari naho bavuga ati gasha ko hereye ku muhungu hari kera muko bose uko bimeze ko rero ntuzorusohoka je rero naranezerewe nezerewe no kuba mfise umuhungu naciye numva nyene uti ndarushitse kabisa hari agaciro ngise ko mvyaye umuhungu eko embo kenshi barakunda kuvuga ko inyifato y'umuvyeyi mu gihe yibungenze ishobora no gukurikirana umwana azokwibaruka ugasanga hariho utuntu dusa nuko vyari vyifashe dufatiye cane cane nko ku bintu umuvyeyi yakunda yaba gufungura cyangwa utuntu yakunda gukora bakavuga bati iyo bija hose birakurikira umwana yibungenze hari ico bitubwira ko wewe namba wibuka ingene wari umeze kiriya gihe ukacuraba no kubana uriko uribaruka ahantu uvuga uti birasa ivyo sanzo ndabizi ko bibaho ko umwana ashobora kwigenza uko nyina agira inyifato nyina yagize amwibungenze hama kubinyerekeye hariho umwana abana batatu umwe arahoze birashobora kuba biva kubera nari ndyamye ngwaye nkaguma nkoze ndukwaje nyene ndavyibaza ko ari uko kuntu ahoze atekanye muri we hari uwundi nagize ubugwayi buntera ishavu nakaze nawe arakaze arakaze ungana n'ukuri arashavura aragira ishavu nasubiza ubwenge inyuma nkibaza nti ibi bintu ukuntu akara mugari gahera n'ingoga ko naco ryahera n'ingoga birashobora kuba vyavuye aho uwundi nari merewe neza ndyohewe merewe neza nyene ndi mu munezero atakintu na kimwe kingoye n'ukuri uwo mwana umunezero wiwe anezerewe yakira abantu anezerewe aragwaba mu nda abantu anezerewe abatubaza anezerewe kandi naje waranezererwa nje akanezerwa akambaza cana ndi mu nzu akaza akambaza ngo mama umerewe neza ndabona ko ari uko kuntu nabaye ndamwibungenze nkavuga rero ni ko unavuze ko mpora ndavyumva abantu babivuga bahora babitwigisha ko uko bwa warigenjeje umwana ashobora kuza ameze uko nkabiraba ku bana banje ngasanga ni vya bintu birashobora kuba ari kumbure bagomye kuvuga abandi mbega ubu turi kumwe ntarimwe muri abo namupfutse muri abo bamupfutse namupfutse wewe ikintu ushimira mama wawe mbega kibatubwiye ni iki ku bintu yavuze muri bajya abana batatu we wumvise urubuhe mbere ujya guma nezerewe muri wawe ndaguma ashavuye kubera ni usanga washavuye nyene hariho igihe usanga nyifato y'umuvyeyi avuga ati iyo bija hose
uwafise uno mwana navyaye afise iyi nyifato kubera ibi nibi vyagiye birashika kumbure weho urumva ko rimwe na rimwe uravyibuka mbega urabatahura none abo bose muri ubwo butandukane wavuze urabitahura abana banje ndabatahura abana banje ndabatahura birenze kubatahura nkabafasha nk'uwo wishavu nkamutahura ashavuye nkamufasha kugira ngo iyo nyifato ayivemo kubera sinifuza ko muri kazoza kiwe aba ameze uko nanje ndagerageza utuntu nomukorera tuzomufasha kugeraho iryo shavu ico gikomere c'ishavu akimuvaho kumbure barakunda ivyo ni ku ruhande rwa banyina babo aho usanga bavuga bati kubera iwe bamara umwanya munini ya amwibungenze kiriya kiringo si gitoyi c'amezi 9 muri ko muragendana umugaburira ariko benshi bakunda kubivuga kuri banyina babo mbega papa wabo wewe nta mwana yatwaye agashusho kasi ego barasa gusa gutya aye baramufise ko agashusho bose mugabo inyifato ivyo inyifato yase irahaba kubera yamuvyaye ico twari ko turavuga c'ukuntu ukuntu nyina yitwaye amwibungenze je ko nitwaye ndamwibungenze bigaheza bikigaragaza kuri we yaravutse ngira n'ibintu Imana yagize urumva ico ufise uragiha umwana wibungenze mu nda muga kuri papa we kubera ataba amwibungenze ni aba yaramuvyaye kumbure aba yaramuhaye utuntu mu kumuvyara tuzoheza tugaseruka yavutse cane cane bigaragarira ku mubiri ibiva kuri se bigaragarira ku mubiri muri abo bana afise hariho abafise utuntu twase nkatubona kubera n'abana biyumvamo papa wabo bakamwigana rimwe ngo papa atambuka uko aravuze ikirato nanjye ndavuga icyo kirato kumbure nkaca asanga rero byarabaye ko bigana se yego mbega papa wawe na mama wawe iyo muri kumwe kenshi ukunda kubabaza iki muyaga iki wewe hari icyo muyaga muri kumwe na papa na mama muvugana iki turabona nk'urambaye agasahani ndi akakuguriye mama papa nawe akugurira iki ibirato agashapure na hanyuma inshuti bakunzi mubandanye mudukurikirana kuri Agos TV uko muri ko muravyumva murabona turiko turayaga nuno muvyeyi Aline ngaha muri studio za Agos TV ariko yaherekejwe n'umwana we yavuze ati ni mpaka nze kubona iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo hanyuma mu byo bariko baratuyagira muriko murumva cyane cyane n'iki kibazo kijanye no kwibaruka umuntu akava mu bwana akaja mu mugwi w'abantu bakuze kandi b'abavyeyi ariko aratubwira ibintu byinshi vyagiye bimuboneka ko hari ivyo yisi bitangaro nk'ukuwisanga afise umwana nawe amwita mama kandi kare yahora ari mu mugwi w'abantu bakiri batoyi atubwiye ibintu bijanye n'imibereho y'abana cyane cyane yagiye aribaruka n'ingene ubuzima buriko burabandanya muri no misi n'ingene yiyumva reka kumbure duse n'abasozera ikiganiro ariko imbere yo gusozera hariho abantu abavyeyi bamwe usanga bahagaze kuri ca kibazo twahera ko bati jewe Imana yompa nkibaruka umuhungu canke nkibaruka umukobwa ugasanga arafise ivyo vyiyumviro ariko hageze kwibaruka ugasanga uwo yari yipfuje siwe yahavuye yibaruka bigaheza rimwe na rimwe ugasanga vyanateye n'umwikomo ugasanga ariko arajya umusaya ati bino bintu bimbaye ko nibiki ko atavyo nariko ndipfuza kandi mwe nabo turazi barahari hari akamo batera canke akajambo k'inkebuzo bobaha nkawe umaze kuba muri ubwo buzima rakoze icambere ni byiza ko tumenya ko umwana ari ingabire y'Imana hanyuma ico nababwira hari umuntu ahora atera inkuru akavuga ngo iyo wifuza ikirato imbere yuko widoga wibuke ko hari abadafise ikirenge cyo gucambara
hanyuma rero nk'umuntu bishikira akidoga canke akababara ngo sinavyaye umuhungu canke navyaye umukobwa yobanza akiyumvira ko hariho abadafise n'umwe kandi baramwifuza Yego. barubatse Mhm. ariko ikindi nokubwira kandi abo nyene ntobabwira ngo ufite umwana itunga rihambaye mu rugo uwo ari we wese uwo ari we wese Mhm. kandi ikintu ca mbere kiryoshe mu rugo Mm. ni umwana Yego. rero umuronse Mhm. muri abo bantu bashavuzwa nuko batavyaye umuhungu canke batavyaye umukobwa Mm. ntibamenye ko ari umunezero ni umwanya wo gushima imana kuronka umwana n'igitangaza ni ingabire y'imana ukoresheje ubwenge bwawe utamenye yivuye Mm. hanyuma bashima umwana baronse nk'ubu jewe mbe urazi ndakubwira Yego. mfise abahungu gusa Mhm. mfise abahungu bane Mm. kandi si kuvuga ko umukobwa ntamushaka mugabo umunezero abahungu banteye ndashima imana ko nabaronse ko nitwa umuvyeyi Yego. umwana n'umwana ko hari aho wifuza ngo umuhungu ngo yongera ibi n'ibindi nka bya bindi twavuga ngo uvyaye umuhungu ngo ni igikingi c'irembo ukavyara ubundi akavyara umukobwa agasanga umukobwa afise akamaro na bimwe yariteze umuhungu n'umukobwa birimo Mm. igihe cose urose umwana rero no kumushima ahubwo tubone abatamufise ko hariho ico babuze tubonereho gushima ko imana yabaduhaye Yego cane. uwo ari we wese iguhaye Mm. yego Ni kano kamo kuno muvyeyi Aline turangirije ko kino kiganiro. Twibaze yuko ivyo twayaze vyabubatse na kano kamo kandi yagiye arangiriza ko kino kiganiro twibaze ko abahora bavyumva uko canke kuriya bagiye bahatoye icigwa ndetse bigiye kubafasha mu buzima bagiye kubandanya babamwo hako bagenda baravuga ati Imana yarandiye yangize uku wewe murumva je yaramaze kubitahura kandi avuga ati mfise umuryango umwe w'abana mugabo avuga ati ndabinezererewe twizere ko namwe mugiye kuhakura kino cigwa hanyuma bikaba bigiye kubandanya bibubaka tubasezere tubifuriza kuroranirwa ariko turangize tumushimira kandi kuba yitavyiganira ndabashimiye cyane nanje yego turizeye ko nejo canke igihe ejo tubahamagaye muzotwitaba yego cyane nzobitaba Ego kibona wakoze guherekeza mama nawe hanyuma nitwa musubira kumuhamagara uzogaruke kandi tubashimire kuba mwari mudukurikiranye ariko mwihatunga Imana n'indemeshe kino kiganiro naho utaha